byarabayeho ndaba umugore afise umugabo ndagira mariage nkuko abandi bose bayigira muga mu nyuma birahinduka turatandukana asigira abana babiri mungu n'umukobwa no musi rero ndi jewe n'abana nico gituma jewe mparafata umwanya nkasengera abantu Imana itaraho uruvyaro nukuri izobampera igihe hazoza uwo tuvyumva kumwe nzokwihomaje Kingi niwe yavuze ati ngo je ngurazi igituma ngo narongoye umugore avyibushe ngo ni kubera ngo abagore bavyibushe ngo nta stress ibintu vyose ngo baravyoroshe je ndavyibushe ya nanje mbona umenga nta stress ufise ego nta basi hari n'igihe ibihe bibi unabivuga witwengera. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yaco mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yagatech TV. Uyu munsi nabazaniye umuntu amaze gukora amateka menshi muri industry ya 257 n'umudamu afise na fashion akongera agakina n'amafilme reka ndamuha ikaze tuyage utunaturiya muraza kumenya vyinshi mutarimo muziko murahawe ikaze. Amahoro cane murakomeye ndakomeye natwe turaho neza ndashima Imana ndaramukije abakunzi bacu ku mpande zose aho muri mumererwe neza nanje ndamahoro. Ku muntu ababonye umunsi wa mbere nitwa bande musanzwe mukora iki? Akazina kanje nitwa Nagize Donate akubuhizi kazina ko banyise ngo DODO Fashion. Yego. Ndashaka kumenya duhere kuri filme. Filme ndavye kuri YouTube ufise aba followers benshi umaze gukina amafilme menshi agiye atandukanye kandi yakunzwe. Imbere gato yo kuja muri filme vyahereye vyakujemwo gute? Filme nayigiyemwo kuko numva ari umuhamagaro wanje numva ndayikunda niyo mpamvu nayigiyemwo. Umunsi uvuga ati ndagiye muri filme vyari niki kintu vyaturutse ko kuko benshi usanga bahera ku ma spectacle agenda arabera nko kwishure akumva ko iyo mpano ayifise w'ikintu cyatumye umenya ati iyi mpano vya vrenda ayifise niki? Natanguye kumenya ko mfise iyo mpano ntanguye kuraba amafilme y'abanyarwanda narumva ko ndayakunze nkumva ko menga ibintu bariko barakina nivyo nkumva nyene ko ari ibintu biryoshe nkumva ko menga noguma ndabiraba nisanga nanje ndabikunda hama nanje ndumva ko menga ico gikorwa no gikora mugabo nkasanga ntavyo nshoboye ariko mbaho numva nkunda filme rero igihe kigeze ndasaba banshire muri filme ndasaba ico gihe naje natanguye gukina filme muri filme ya Kamikaze ndamusaba nshire muri filme Imana imuhezagire kuko yaratumye ngira amakohaje kuko yambwiye ngo nabikinye neza nabishoboye biraryoshe nanje sha numva nyine umenga nivyo umenga ndabikunze n'abantu bari bagukikuje ariko baravuga ati wakinye neza n'abantu baravye iyo film isohotse barambwira wakinye neza numva sha numva nyine umenga nivyo ndabikunda sha numva no bikomeza rero igihe kigeze nca nanje ndangura ivyawe. Yego. Ni cyatumye wumva wotangura ivyawe? Nari numva ama filme nokora mu mutwe nkanayumva nkaraba ubuzima abantu bagenda barabamwe nkumva no bwandika rero nca nandika filme yanje ya mbere nisibihe maze kuyandika ndayisohora abantu barayikunda cyane barayiravye ku bwinshi yego nca mpera ngaho maze guheza ibihe nandika seri yitwa Kukibiba nayo ndayiheza mu nyuma nkora iyindi bita Ikosa gutyo nca ndabona rero by'ukuri
ko ibikorwa vyanje abantu barabikunda barabonamwo message kuko hariho n'indi nakoze yitwa Black Hat umutima wirabura yego nayo abantu barayikunze rero gutyo nagiye ndabona ko ibikorwa vyanje abantu vy'ukuri birabafasha birabubaka harabagenda barantelefona hirya no hino bantera intege yego muri urwo rugendo rwo gukina filme akaba ari wewe uzisha kuri channel yawe ni kihe kintu caguciye intege wumva wo bihagarika? Nta kintu na kimwe kiregera kinci intege ku buryo numva ko nohagarika filme. Hari ikintu usanga umuntu kimuca intege mu kazi akora gusa akavuga ati iki kintu nubwo kinci intege ndafise ikindi kintu gishobora gutuma nkomeza? Urumva mu bisanzwe ikintu cyose gikora gikora ibiguca intege ntibibura mugabo ntushobora kuca ubiheba vy'ukuri namba usanzwe ubikunda twebwe nk'abakinyi ba filime ibiduca intege ni vyinshi urashobora gutegura tournage ukabura umukinyi kandi namba haza gukina abakinyi batanu umwe abuze byose bikagararangana n'undi munsi bikagenduka urumva ibiduca intege ko biba bihari yego rero ibiduca intege ntivyo cyane mugashutinga video mukayibura amashusho yego ntumva ko biyizi rero ibiduca intege muri filime ni vyinshi ariko ntitubiheba imbere yo gutangura filime intego wari ufise yo kuzoshikako n'ubu unyana aho umaze kugera iyo ntego warayishitseko canke n'umundi uracakora kugira uzoyishikeko? Oya sindayishikako kandi nta wigera ashika ahashaka kuko niyo ushitse hahandi ushaka ucubona ahandi ugitangura intego yawe yari yihe? Je nkitangura intego yanje yari yo kumva ko hariho imitima ndiko ndubaka hariho umuntu ndiko ndabwira ijya message hari abantu iri kirashikira rero ndashima Imana kuko hari abantu benshi bakunda kundondera message filme yawe yarampinduye nari imeze ukunuku mugabiki warakinyaha nanje mpindura ibi mpindura bijya ivyo bintu birangyohera cyane ubundi filme ni message buri kuraha abantu rero iyo ugize Imana iyo message igatahurwa kumwe abantu bakumva ni sawa abara amahoro rero iyo babitahuye wowe ubu urose intsinzi kuri wewe kubera ubu ufise ico wiyemeje ariko hamwe na yivyo uca wumva umenga ubandanya ibiyindi ntuhagarika hagiye mpani yumvira mbere filime ko ari drogue kubera iki nta umuntu akunda filime ntagiheba kuma wumva nubwo wabihagaritse kuma wumva hari agatima aguma kayikwishutse ati kweri kudakina filime ukumva urakumbuye gushutinga jewe nk'ubu tukiri ngaho mfise umwanya muto muga mu mwanya muto filime igume ngoma ndayibuka hari igihe usanga biriko birangora biriko birananiza mugabo nta munsi uhera ntiyumviriye filime ikintu ca filime mba numwe yose mba numva ivyo no kina mba numva ibi haguma haza amayide kuri kote y'abandi bantu bakina amafilme mubanye gute abo bajya ba Fanny Lavine aba ba babiri mubanye gute kweri mutiyumvira muze murakorabora? Je tubanye neza na mahoro ugenda amahoro puro mu nta numwe dufitaniye ikibazo ko mudakorabora none cyane ngo mukorana. Je nibaza ko dukorana ni kurya nyene gusa hari igihe usanga turi umwe wese ari busy n'ubuzima nk'ubu jewe abe ntashaka kunsaba ngo nje gukiniwe ngo nanke mugabo hari igihe nsanga hariho ibimfatiriye ugasanga mbaye oblige kutagenda kubera nanje hariho ibindi bimfatiriye ariko ubu canke Fanny Lavine canke n'ubundi wese ariko ubundi n'amahoro. Uvuye muri film ubu nawe ubaye DODO Fashion je mu styliste ivyo bintu wabifatanije gute? Ubuzima buragoye bisaba nyene ko tuguma twiruka hirya no hino ubundi munsi naho uzosanga ndiko ndakora ikindi kwinjira mu styliste uri umuntu w'umukenyezi vyaraboroheye? Vyaranyoroheye kubera jewe nsanzwe nkunda kudandaza. Kera mwadandaza ibiki mutaraza muri
je nadandaje ibintu vyinshi. Tubwire. Jewe naradandaje ibintu vy'indya vy'ibotike, naradandaje impuzu zo mw'ibalo, mvuye mu bintu vy'impuzu vyo mw'ibalo canza mwibi. Imana yarahezagiye, warateye imbere. Yego ndamushima n'ukuri umwami wanje yarakoze. Vyo gushima ndabifise. Si ukuvuga ko yanshikaniye aho nipfuza, ariko dusubije amaso hariya inyuma dusanga ivyo gushima bihari. Yego. Imbere y'umuntu bakunda kuvuga ngo impande y'umugabo yagize successful ngo aba ari umugore ngo aba ari yakote. Gusa naje ndavuga ati impande y'umugore yabaye successful haba hari umuntu ari kuri kote yiwe. Wowe nta muntu ari kuri kote yawe usanga gusupportinga, akaba ariyo mpamvu utera imbere nk'uko. Abantu bariko baraba iki kiganiro nibaza ko baca babivuga muri commentaire, je nta muntu ari inyuma yanje. Kubera iki? Ni nguvu zanje, ni umutwe wanje. Yego. Hoba haraje umuntu aragufasha ariko ntivyakunda ngo bibandanye cyane. Ntawe uhari. Nabivuze niyaba ahari aje kuvyandika muri commentaire. Ntawe uhari. Nta nkingi none y'urugo ihari. Vyagenze gute? Birashika kandi birabaho. Umuntu mwiza nkawe gute yobura undi muntu aza akamufasha kuryosha ubuzima? Birabaho. Tuganirize. Oya birabaho. Mwabantu mwe ntimubizi ko bibaho. Nareke barabizi. Oya wotubwira ati birabaho. Wotubwira ati mbo vyarigeze kubaho uwo muntu wandamufise ariko ibihe ntivyadukundiye ko bibandanya. Nuko nyene rega wabivuze n'ivyo nyene. Cyangwa ugasanga vyarabandanije. Wabivuze n'ivyo nyene. We kino cifatira ku majambo yanje kandi nyene yabari wewe ubitubwira. Byarabayeho ndaba umugore afise umugabo, ndagira mariage nkuko abandi bose bayigira, muga mu nyuma birahinduka, turatandukana, asigira abana babiri, umuhungu n'umukobwa. No musi rero ndi jewe n'abana birakwiye. Sinavyishuye. Vyari vyoroshe kuba ugira uje kure? Si ngoma nje kure. Nukuyaga kubera urumva si ibintu vyoroshe. Vyari vyoroshe kubaho uvuga ati je mvuye ukazi umuntu ambwira ati sheri musore wagenze gute? Uwo muntu ukaca umutakaza. Biba bigoye nyene, ariko ndashima Imana kuko nanje no munsi abana barabimbarira. Ivyo ariko mbarira abana barabimbarira. Barambwira ko bankunda, barambwira ko bankumbuye, barambaza uko akazi kagenze. Yari Imana yarakoze yarampaye uruvyaro. Burya uruvyaro nago nico gituma jewe mparafata umwanya nkasengera abantu Imana itaraho uruvyaro nukuri izobampera. Uvuga ati nubwo tutakiri kumwe ariko hari ikintu yansigiye ki. Yego ndafise souvenir mu nzu. Wow. Gusa nta gahunda ufise yo kongera ku ntavyonze. No nyene bivanye n'ubuzima bubaye mbo umuntu arapanga Imana nayo ikadesida. Nanje ndakwaje rero mu vy'upanga. Mu vyo mpanga. Igihe hazoza uwo tuvyumva kumwe nzokwihomadia. Akenshi mu bakiri batoyi iyo umukobwa abaye desi agaheba nk'umuhungu ntibabandanye relation yabo. Hari uburyo umukobwa aca acika intege akumva umenga ntiyosubira mu yindi relation, nubwo ayisubiyemwo ayisubiranamwo amakenga bitoroshe. Wowe uribaza ko bizoborohera? Oya je ndasenga. Ayo makenga ntayo nzogira ninamuka ngiye. So numva ko ari sawa kandi bizogenda neza. Kigingi nayo yavuze gize ayo makenga nca ndabihira. Gore puro moma nta makenga mfise. Narafashe umwanya ukwiye wo kwiyubaka. Ego wo kubibamwo donc ko kwiga
ubuzima bwose. Rero Imana ntiyokwemera kunsubiza muri vya bindi. Ubu bizoba bimeze neza. Bizoba biteze. Kigingi niwe yavuze ati ngo je ngurazi gituma ngo narongoye umugore avyibushe ngo ni kubera ngo abagore bavyibushe ngo nta stress ibintu vyose ngo baravyoroshe. None niko wabibonye. Jewe ndavyibushe. Nanje mbona umenga nta stress ufise. Ego nta basi hari n'igihe ibihe bibi unabivuga witwengera nkavuga none nayo nashambabara. Oya narafashe umwanya ukwiye wo kubabara ubu sinkibabara ubu ndi mu munezero wanje nyene. Iyo ukeneye kwishima ni ikihe kintu ukora ukumva kiraguhimbaye cyane? Ikintu nkora nkumva kirampimbaye gushika no mwanya. Ikintu nkora nkumva kirampimbaye ni sport. Ni gutora telefone nka chatinga. Ego. No kuba ndi kumwe n'abana. Ibintu bitatu. Kuchatinga sha wa muntu ashobora kuba yarabonetse. Oya. Ko chati kenshi ryohera umuntu. Si kuvuga ngo yarabonetse ariko basi nk'ubu ndi nko muhira. Ndumva nyine ko ndi pose nkatora telefone nkaraba filme nkaraba utuntu nyene kuri Facebook nkasamara nyene si kuvuga ngo ndiko ndavugana n'abantu ariko nabo no kuvugana si bibi mugabo nyene nkumva ko ndi kuri telefone ndiko ndaraba utuntu ndiko ndasamara pana televiziyo. Ukunda televiziyo kubera iki? Nagira na filme kenshi yo guca uzirabira muri televiziyo ukabiconnecta. Telefone yanje nkumva ko ndahantu ndi pose nkaca ntora telefone nkaba ndasamara. Hama iyo stress naho zakubanye nyinshi nja gusenga. Umuntu asenga cyane wewe? Ariko si kuvuga ngo senga kubera stress. Nsanzwe nsenga mugabo mfise stress naho mba numva atandi hantu noyitwara nja gusenga cyane numva nyene nuja gusenga nkaba occupé. Reka tugarukire muri filme rero umaze igihe udakora amafilme niki kibazo cyahabaye? Nta kibazo cyahabaye nzoyikora. Urimo urayitegura? Si kuyitegura ndanayifise yanditse asigaye ko dushutinga gusa. Kirani ngo baradukurikirana channel yawe banagire subscribe hakiri kare kuko urumva bafitiye byinshi bishasha kandi biryoshe. Oya subu nyene ubu nta mwanya mfise en fait jewe sinzi ko wabonye nawe wamaze umwanya ntarakwakira. Ego bashifise abakiriya benshi urakunze ariko usanga akanya kambanye gato ugasanga ndiko ndirukamwe ibi na biriya nk'abantu mwenyene uyu muji uragoye kubamwo. Yego bisaba ko uteka imitwe hariya na hariya kugira tubeho. Yego kuko n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo nimwabe ibigugu nzobavuma. Nzobata niko kutuvumereka koko duca ubwenge tukarondera kugira tubeho. Yego rero mwino misi maze imisi ntafise umwanya wo gukora filme mugabo nzoyikora si kuvuga ko ntayikunda. Nakubwiye ko filme ari drogue. Nubwo ntabandiko ndakora ngoma ndariyumvira ngoma numva n'ibindi byo kwandika n'ibindi byo gukina mu mutwe bigumaye. Babwire YouTube yawe barabe YouTube yanje ni Gateka Films. Okay. Je ndibaza yuko nibajayo baraza kwishima sana ariko amafilme meza cyane. Turaho nyene ndashaka kumenya hari ibintu bahora bagira bakaransa amafilme bakayaransa kuma bavyita gute kuma ekran ni birashika ukavuga ati je iyi filme ndimo nategura bisaga ndayigire niniya kuburyo no kwinjira bazoriha hama bayirabire nko mu sare runaka. Filme yanje ya mbere narabikoze. Kubera kino n'abenshi babigira ku mafilme ya mbere mumaze gufatisha nyamba abafana mamwe abahimvye ntimubisubira. Oya sifa ngo tuba twabahimvye. Oya sifa tuba twabahimvye gusa biravana na programme y'umuntu. Hari abatabikora kuri filme ya mbere bakabikora no mu zindi. Hari ama award ahora atangwa
kubakinyi ku baririmbyi kuba producer kubera iki hatigera haboneka ama award y'abakinyi b'amafilme tubizi babwira ijambo rimwe abantu bategura ama award nuko natwe bo twiyumvira ko bakabona ibikorwa dukora hama bakadutera intege neko bibasavye umeze nkuko bavyumvise n'ukuri DODO Fashion reka ndagushimire cyane ukanya mwafashe mukaduha reka ndababwire mwimwe muradukurikirana uyu mudamu akorera muri Fric and Frac nimero 1620 muze kumushora afite ibintu vyiza cyane akorera ahantu heza cyane abamama gabasha nta kintu kimwe cyanyu yasize inyuma reka ndabashimire cyane bwira ijambo rimwe abafana bawe abafana banje ndazi ko munshapfuriye ndabasabye ikigongwe ntimunshapfurire murazi ko dukundana baguma bansaba filme nkikawusha bagasubira bakansaba filme nkikawusha ariko sukuvuga ngo narabibagiye sukuvuga ngo sindabibona ariko murabizi bakunzi banje ubuzima buragoye hagiye tuba turiko turashakisha hirya no hino murabizi namwe ko kugira mujye manza kuva mu nzu mukaja kurondera nanje rero hari igihe usanga umwanya uri kumbana muto ariko ndi ku kivi vuba muzobona surprise rero ndabashimiye ko mwemeye kumbabarira ndabashimiye n'abakunzi bacu bose mwebwe mwariko muradukurikirana yavuze aho nkorera muri Fric and Frac muri 1620 ndandaza kutavuze none ivyo ndandaza nabwiye ko ari impuzu cyane za wavuze mvutana pardon ndandaza muri Fric and Frac muri 1620 ndandaza impuzu z'abamama n'abapapa atari cyane ariko iby'abapapa si cyane nkacangira na location y'imvutano nziza gose nimwaza muzovyibonera imvutano nziza zitesa abamama muzoronka abajene muzoronka mu manza zitandukanye murahawe ikaze ukumva ushaka kunshorera ndashaka gutanga nimero ya telefone kwa na business cijamwe byose turi mu vyunguka nje ndabahana nibaho da telefone ni WhatsApp ni 71 131 508 iyo ni WhatsApp abatumva igifaransa ni 71 131 508 iyo niyo kuri WhatsApp kuri appel direct ni 68 95 98 65 murakoze cyane ndabashimiye basha ntiyagira amafaranga muzomuha nagumye ndamusabira avukira ni cash ndasabye ni mikashi niyo nyene 68 95 98 65 ndaize donata nk'umuce vuma murabizi nawe n'abasore mumubone ateye neza from muze kumushora baswera igikundiro ngo nteye neza cendumiwe ni n'igikundiro murakoze cyane mwe mwadukurikiye kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho muri hose mwubahwe bye bye